iyo uje muri presence y'Imana uba ufise ico witeze kimeze gute? Bibiliya ivuga ngo tubayeho mu kugira ico twiteze. Ejo nababwiye abantu bari muri mariage, iyo abantu ataco bagifise biteze, ni kijya gihe ubona umuntu yiyahura. Burya imwe muri cause ya mbere ya suicide ni manque ya attente. Umuntu atafise ico yiteze ntaba yumva ko agikwiye no kubaho. Ikibatuma mwese ejo rendi muzozinduka mukaja ku kazi, ikidutuma dukora ivyo dukora twese. Aha mwese murafise ama projet, murafise ivyo mushaka gushikako, murafise ivyipfuzo, twese tubayeho mu kugira ico twiteze. Wo dukuramwo ico kwitega, ico ari cyo cyose, tukabaho ataco twiteze kizobejo. Turatakaza enthusiasme y'ubuzima, turatakaza excitement dufise y'ubuzima, turatakaza ishaka dufise y'ubuzima, kuko ivyo dukora byose tubikora kuko tuba dusisho twiteze. Bamwe ariteze kuronka ifaranga riruta iryo yahorana, abandi ariteze celebrité, undi ariteze iki, ariko ubuzima bwacu mu birabe mu vyiyumvire ko tugizwe no kugira ico twiteze.